Kw'igenekerezo rya 2026 Gitugutu no mwaka mu nama y'abakenguzamateka bose yari irongowe n'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA harizwe hongera haremezwa integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko nimero 1 akarongo 19 ryo kuwa 31 Kigarama mu mwaka wa 2010 igenga abasirikare batobato. Umushikiranganji wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba Alain Tribert MUTABAZI niwe yari yaserukiye Reta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yashikirije Umushikiranganji MUTABAZI yamenyesheje ko mu gutunganya iyo nteguro y'ibwirizwa hisunzwe iterambere ridakumira umukenyezi aho amajambo homme de troupe mu rurimi rw'igifaransa yasubiriwe na militaire d'Oran muri urwo rurimi nyene. Iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma kandi umwana w'umusirikare afise ubumuga canke ingwara zidakira avuzwa na Reta. Abakenguzamateka bibaza n'intererano bashikirije harimo gusaba ko mu rwego rwa gisirikare hojamwe ibitigiri 30% canke birenga vy'abakenyezi gufata kumwe abasirikare n'abapolisi mu bijanye no gukukuruka n'ibindi. Mbega ko mwaje musaba yuko muri itegeko hoba ibyo hinduka tukaja kubihe tugezeko nta mpinyanyuro mwebwe mwoba mwaje mwitwaje mufise kugira ngo murabe yuko izi 30% nimba mutazikwiza zogerwa ko canke zikanarenga iyo mpinyanyuro ihari nibaza ko mutotinya kuyidushikiriza kubera nyamukuru Umushikiranganji no ngaha muri Sena 30% zirarenga ku bakenyezi. Hama ikibazo cya kabiri cyo cyanyuma hariho impinyanyuro mwashizemo muri exposé de motif ivuga yuko abana bagwaye babo bavyeyi bari muri iyi kategori umugwi w'abaganga wo definisa ingwara agwaye hanyuma igisoda kikamufasha bakabavuza. Hari ingorane vyotera nyakubahwa Umushikiranganji muvuze muti izi ngwara izi nizi zikabaye nimero zikaja mu itegeko kuko tuguma turi abantu hari gihe usanga hari umuntu bashoboye kurenganya kandi iyo ngwara yarayifise kandi les maladies chroniques zirazwi kiretse ivyaduka bishobora kuza hamwe bigiye mu itegeko ari zibiri ari zitatu ariko zikamenyekana naho nyene tuba dufashije umugwi w'abo baganga. Uko tuzi iki gikorwa gikomeye cyane kijejwe n'amabanga yo kwivuna abansi no gukingira igihugu ngira ngo turabona ko twese ari gikorwa gikomeye kandi kibwirizwa gusaba ingufu zikwiye ko rero hoba hariko haravugwa kubahiriza ibitigiri vya 30% mu rwego rw'igisirikare. Nanje nagenda babaze nyakubahwa Umushikiranganji ahubwo yuko hoba une exception nimbito bihasanzwe umenga yuko ibi bitigiri vya 30% n'ibirenga hamwe vyorenga hoho vyo babibaye ikindi kibazo kuko bisaba ingufu nini cyane abasirikare n'urwego rw'igihugu n'urwego bitumwako. Sinzi rero ko aho bahari igisirikare kigwiriyemwo iki gitsina gore ico gihugu coba gikingiwe neza namwe mu karema kw'igihugu gikingiwe. Umushikiranganji wo kwivuna abansi yaratanze inyinshi ku bibazo by'abakenguzamateka. Uti ku kibazo muri komisiyo babajije ko ibice 30 bivugwa mu ibwirizwa shingiro tiko twatanze tiyoba itaboneka neza yuko haboneka yuko ibyo bitigiri vya 30% bikwira ticanye bishoboye no kurenga kuko tinde kibujijwe takarorero mereka matsinda kari ngaha mu nama nkenguzamateka yuko tubidi dusanga ari senkane bako barengeje 30%. Rero ngaha mu gisirikare nkuko twabitanze muri zya nyishu nuko mu gisirikare ntibatora umuntu mwingowe uje mu gisirikare. Mu gisirikare barashiraho ico mu kurokirita mu kwinjiza abasirikare cyo tutari critère de recrutement kandi ava yuko abarokritema twama tugira na sensibilisation kugira ngo
panompli abigeme gusa kugira ngo badari benshi me turonke rwaruka rwici bwandikisha kugira ngo duhitemwo bake beza babereye uyu mwuga w'igisirikare. Mu makritere dushiramwo ntabwo tugira turi mitatuti abakobwa canke abigeme nimuze muri bake, ariko iyo turiko twarukita tuma dusanga abigeme baje ari bake, hanyuma n'abaje nabo nyene hageze mu gukora ibibazo, kuko no kuba waje kandi cyane kimwe mugabo no kuba ubishoboye n'ikindi, kuko twabivuze mu gisirikare haza ubishatse kandi abishoboye, kandi akazi k'igisirikare murakazi mwene kameze, hariho n'umundi muntu yabivuze. Rero ibitigiye dukunda kuronka rero by'abigeme bikunda kuba ari bikenya, badakwiye 30%, siyo kimwe no mu zindi nzego hoho babihurumbira cyane, mbwa mu gisirikare mu gihe badakwiye 30%, twebwe nta ngorane, gisirikare cyamana gikora neza. Mugabo naho boboneka 30% abishoboye kabisa, ashobora kugira formation komanda yenda neza atangorane, ntabataniye n'umuhungu mu gisirikare gikora neza. Mugabo abigeme canya fasoni bashobora kuza mu gisirikare biyumvira yuko ari ugusokoza imishatsi yayo utambuka neza, byogwana abo ntitubakenera, dukenera biyumvamo ko baje gukora kurwanira igihugu. Rero ntaho tubuza abo tubasabe ko mufise uwo mwitwariko uko abigeme babeje mu gisirikare, muzoze mwadufasha gusensibiliza kugira ngo yandikishe benshi, kuko nabo bake turoha Nyeniteka murongo Inama Nkenguzamateka benshi turabakobuta, nibaba bakwije amanota, nibaba bakwije ibyo bisabwa muri condition physique, mugakora abayandikishije bake turakwegeraho kugira ngo tubone n'igitigira kiduha gatonyi. Rero nibaza yuko habonetse benshi babishoboye naco bitwicira, kuko 30% naho hariho utavyemeye burya sinyinshi gose, gisirikare n'icopfa, kuko no mu mabisi ya mwamwe hariho henshi tusigaye dusanga yuko tworungika abakobwa babaye benshi gose, ntaco twicira bafite ivyo bokora, kuko tuko twajya no muri development no mu gukundisha igihugu, akazi ni kenshi boronka abakora. Ahubwo niba bahimirize dufashe bahimirizwe kugira ngo binjire ari benshi, nayo ubundi bwobwo ntawo babuza, kandi kiretse ko na constitution nayo nyene answa ntabwo idikale determina ko mu gisirikare naho bategeza kuba 30% kuko muri constitution hariho amanuzenya amarticle avuga ivy'urwego rwo kwivuna amaso bw'u Burundi, ntabwo bapresizamo yuko hategereza kubamo 30% z'abigeme. Nyuma y'inyishu zatanzwe n'Umushikiranganji Alain Tribert MUTABAZI, abakenguzamateka bose baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa.